Mumbabarire gutanguza Space Improvisé, ni Kiki Daniel ambwiye yuko umuntu yahora abafasha mu buhinga bw'ivyuma kugira space ya akavaziko atari hafi, hama aca aransaba ati yitanguze hakiri kare, yari sanse gutangura 21h top, donc ndabimenye mu kanya, nuko nciye ndayitangura vyihuta komisa bashobore gushikiriza inyigisho zo muri akavaziko. Nari umutumire wabo muri space yabo, ariko sije nari kuyihosta canke kuyikohosta, donc mwumvise ntariko nda participa vy'ikirenga nuko ndabatijije platform. Nuko bwana Kiki Daniel karibu cane gose, nabagize ko host komisa murashobora kubona abariko barasaba ijambo, n'abaza kuduga nimwe muza guhitamwo kubaduza. Merci beaucoup. Murakoze cyane rero ko mwabaye novuga ko mwabaye inseruka rukambye, twagize ikibazo kiri tekinike n'ivyo, hanyuma abatumire bacu nabo mwari muja gufashanya bariko baraza, twabahaye amariye, reka turabe ko bashika hama tubaduze duce dutangura ikiganiro nyezina. Ikiganiro akavaziko abatari bake barakimenyereye, cama gifise sije tuvugako kandi caba kiba gifatwa nk'inyigisho kuko vyinshi biba mu byo tutazi, na cane cane ko hari biba vyarabaye muri kahise, abandi usanga bakiri bato batamenye ivyabaye ivyo ari vyo. Tubaho rero tuje nk'abaje kwiga, tugasabwa rero kugira urupfasoni nk'abari mw'ishuri nyene, hanyuma tukongera tugasaba participation ko mwigisha abigisha n'abashikiriza bakoresha méthode participative. Ikindi rero nuko twirinda abaza gutobera abanyeshuri, kuko iyo turiko turiga tumaze kwibona ko n'ibiganiro tugezeho kino gihe nivyo turiko turasubiramwo, twari twabirenganye ariko dusanga inyota ntiyaheze, nivyo bagiye badusaba ngo tubisubiremwo, na cane cane ko bifise ampleur nini cyane. Ikintu gikomeye cyane nuko murazi ko igihugu cacu kiri mu ibibazo bikeneye inyishu. Iyo rero abantu bariko bararondera inyishu, hariho abibaza ko ari ibintu vy'imikino, ariko ibibazo birimwo politike niba biri imikino, kuko birasaba ubushishozi, birasaba kwiyubaka neza kugira ngo ushobore kumenya ivyo uhangana navyo n'ivyo ureka. Ica mbere rero kiri nk'intambamyi twabonye mu bibazo bibaho, ni ikintu citwa ideology rero abantu bose iyo naho baba bafise ibingana iki, bafise imfashanyo nyinshi, bafise inguvu, bafise iki, mugabo batagira ideology ntaco baba bafise. Mbere Thomas Sankara yavuze ngo iyo umuntu umuhaye inkoho mu militaire atagira formation politique et idéologique, aba ari umucriminel en puissance. Twebwe natwe rero mu bibazo turimwo, turakeneye kumenya no kumenya ukuntu dushobora kubaka ideology. Ideology rero abantu badasangiye ideology, nubwo babihishanya, iyo bageze ahantu barakwama, nta ntambwe bashobora gutera bariko barakorana badasangiye ideology. Ni ibi rero twama tubona mu birabirana hano mu space, hari umuntu wumva uko avyumva n'uko abibona, n'ukuntu agufata wumva ko mudashobora gufatanya urugendo ngo mujane. Iyo mwihenze hano mukajana mutavuganye, muratsindana mu nzira nta kabuza. Izi rero zino nyigisho zo mu kavaziko twaziyumviriye dusubiye gutereza amaso inyuma, tukaraba ukuntu hari ibibazo bitigera bihera vyamaho buri gihe, generation ziraza zikagerageza ivyazo, mu nyuma hakaza izindi, toujours bikaguma inyishu ziri zidafadika, zidatora inyishu nyazo ku bibazo vy'igihugu. Ibibazo rero vyama bigaruka, twaje kwisanga hari ivyo tutazi, hari ivyo tudatahura, na cane cane izi generation z'abantu bakiri bato. Bica bisaba rero twebwe twiyumvira ko twosubira mu kahise k'igihugu cacu, tukaraba ko hari ivyo twokumva co kimwe, tukaraba ko hari ivyo dushobora kuronka biduhuza. Twebwe rero nk'abantu na cane cane twateguye akavaziko, twatanguye kwigira mw'ishure ry'itorero. Itorero abari kure batashoboye kuvyiga barashobora kubiraba kuri itorero, kuri website itorero.org. Hariho ibitari bike bashobora kuba birabafasha.
hanyuma rero twasanze tutovyigumizanya ko turavuga tuti mu gihe abandi bose aho hambere baba bicaye impande y'amashiga bakikuje urubumbiro baganira banama rimwe abakuze baganirira kahise k'imiryango yabo ibyo igihugu kigezeko bakaba baragirinjora baca imigani bafuruguta bagira nte twebwe turavuga tuti reka aho umwanya nk'uwo w'iyandero yo haziko turabe ko twokwisunga ubuhinga bugezweho kugira ngo urwaruka aho ruri hirya no hino twicarane n'abakuze baducira umugani batuyagire batubwire aho hambere uko byari byifashe niyo motivation yatumye akavaziko kabaho hanyuma twahise izanjye akavaziko kubera murana ko amasaha yacu ataramwe hari abantu bashobora kuba kano kanya bihengetse kandi koko nibyo murazi ko amasaha ataramwe bamwe bararyamye abandi baracateramye abandi baracari mu gitondo umugare turava tuti nawe wamaze guheza imirimo yawe warugeze kuja kuruhuka ntusinzire ngo uryame umukondera zosi kuko igihugu kiragukeneye fata kanya rero wumvirize nuko rero motivation y'akavaziko iza itandukanya n'izindi space aho abantu baza bakagirira canke bakaba baratera abiri ibibaha ibiko bavyumva hano rero tuba dufise icigwa nta categuwe tugenderako nuko rero akavaziko kubatse mu biganiro mwadusabye ko dusubiramwo ubwa mbere twaravuze ku bijanye n'imiryango y'aho hambere na cane cane imiryango dufise kandi twibagiye ku mpamvu zitandukanye twarashikije rero ikiganiro cyo mu ndwi iheze umugabo turahura n'isanganya kuko hahavuye haza umugwi w'abantu bipfuza kubitoba baratuzimiza baradukura ku cigwa twari turiko basimbira ku kibazo nyamukuru c'ubwoko bwomekerano nk'uko dukunda kubivuga duca turavuga tuti rero mu ndwi zareka iki kiganiro ko mbona arico bashaka cane kiba arico tuza kuvugako muradutunga rero ku batatahuye mu ndwi iheze turaza gusa nk'abasubiramwo bikeya ku bijanye n'imiryango hanyuma ce tugaruka kuri ubu bwoko twita ubwomekerano nibaza ko tuza kubitahura mu Burundi turakunda bamwe bavuga ngo ubwoko buriho canke nta buhari mugabo iyo ugiye mu buryo buri scientifique ubwize mu buryo bwimbitse ubwoko ntibubuzeho uko bwamyeho kuva na kera na rindi mugabo twe turavuga tuti ikintu citwa des ethnies nk'abantu cane cane baciye mu ishuri ethnie mu Burundi dusanga atazihari kore caracteristique zazo ntazihari mugara abandi bavuga ati ibi byaho tututsitwa naho bitobareti ni basi c'est des races okay izo race none zaje gute zaje kudufasha iki byagenze gute sanga rezo hase n'indemano nkuko baremye barazita des ethnies hari n'igihe hageze barazita des races arivyo tuza kubonera hamwe uno munsi izo hase rero mu Kirundi ntidushobora kuronka ukuntu tuzivuga niho ca tuvuga tuti ubu bwoko bwubatswe gutya ni ubwoko bwomekerano kuko twararose tukoresha mu Kirundi ca kera bavuga ati ubwoko bwari bw'imibereho categorie socio-économique ko abantu babanye bibahuza n'iki mugabo ko zahindutse zigahindura definition zigahindura uko zikagira n'igihe ziza gukoreshwa mu bintu biri politiki vyajemwo ama ideologie bijamwe ibintu byinshi nico kiganiro nyamukuru no munsi baza kutuganirirako wowe rero dubutari urimo mu batumire buno munsi uraza gutanga amajambo wongere nawe ugihereze turaza gutangurirako hanyuma turafise uwitwa Rukandira nawe aze gusa asaba ijambo kugira ngo tumuduze abarashikiriza ivyo yaduteguriye hanyuma turafise na muganga Alphonse Rugambarara nkuko bisanzwe nawe nyene arafise ivyo yaduteguriye nuko rero sinzi ko Reynold ndabivuze neza mu kanya mwari mumpaye ko mu bipresence neza cyane gose nibutsa abantu ko iki kiganiro ndagitanguye giturumbuka ari uko Kiki Daniel ambwiye yuko uwahora bafasha kugira ama space atari hafi hanyuma yuko twariko turacereza aba auditeur donc par respect pour vous mwe mutwumviriza
twaciye tugitangura gutya nyene bibereye iwanje no munsi urubanza ruri iwanje mwese karibu cane. Ndabona Dr Rugambarara yashitse, karibu gose. Murakoze cyane Reynold. Dusabye imbabazi ku bakunda kudukurikira kubera irotara twagize byatuvuye ko numvise ko Kiki aje gusigura uko tuza kubigenza uno munsi. Ndaramukije mwese muri ngaha tuze kugira ibiganiro byiza. Murakoze. Ego merci. Nari mbonye Rukandi quelque chose yarasavye ijambo hanyuma cararikurako no musaba gusubira gusaba ijambo hanyuma tukamuduza. Dr Rugambarara Kiki yarahejeje gupresenta avuga ati mwagira muyage kuri sujet bita amoko nyomekano mwodusigurira ico mushatse kuvuga kuko abarundi nka twese twakuze tuzi yuko ibi bintu vya ethnie bihari, ibi bintu vy'amoko, hama yuko peut-être ababihakana abari abantu bariko barisiga inkore mu maso kuko hariho abantu bamaze kwicwa bahogwa ubwoko naho batoba bavyemera nkuko babivuga mu Kirundi. Politike naho utobuyemera yo irakwitaho, donc ugasanga n'ivyo bintu vy'amoko naho utobuvyemera hari umuntu azokwica biguhora. Ahandi nkagwa nkagaruka nkavuga nti igihe abasendedefdd bari bagiye kwica abana bibuta nabo nyene vyitwa ngo bari bajejwe kugwanira ico bobo bise ubwoko bw'abahutu, barinjiye muri seminare abana bariko barasenga baca bababwira ngo abahutu à gauche abatutsi à droite ou vice versa. Igitangaje nuko nabo basendedefdd nabo nyene batashoboye kudiferencia abo bana bibuta, barinze kubabwira bo nyene ngo bisepare. Voilà, niho nama mvuga nti bon, ivyo vy'amoko ku bwanje birahari kuko wobipfigwa, ariko n'abajejwe kukwica hari n'igihe batamenye ubwoko baguha, kuko bagendera ku stereotype yashizweho n'umubirigi bavuga bati absolument umututsi ifo ko abari muremure, umuhutu ifo ko abari mugufi gutya na gutya, ariko turabibona cane muri Kongo ukabona umuntu bishe bamwitirira kuba umututsi ariko ugasanga ntiyariwe. Hama bon voilà, jewe niyo point de vue yanje ni kuvuga nti abantu nkamwe badukurira ni mudusigurire muvuze ko bitabaho, ntibibaho gute hama twavance. Urakoze cyane. Iki ni ikibazo gikomeye cyane gihagaze ahanini ku byo twebwe twita alienation identitaire. Mu kiganiro giheruka twaravuze vyerekeye imiryango, turasigura neza icyari cy'imiryango kuko naho nyene turakoresha ijambo ubwoko kugira ngo utahure neza imiryango icyo ari cyo. Nk'uko umushakashatsi muri akahise kacu n'amateka y'u Burundi n'u Rwanda yitwa Jean Pierre Chrétien, niwe tuzi cyane mu bushakashatsi mu Burundi, yaranditse mu gitabo banditse n'abandi bashakashatsi b'abarundi nka Emile Moroha, yaranditse asigura ati iyi ngorane hari y'ubwoko mu Burundi kugira ngo ushobore kuyitahura neza ubanza kumenya insiguro y'ijambo ubwoko. Ati ubwoko ntigisigura, mufashe mu Kirundi traduction yayo ntiyoba ethnie, race, tribu, ati habanamba. Ati ahubwo
wokoresha irindi jambo ayandi majambo variété, sorte, espèce, classe. Ati classement iyo yose mu Kirundi bakoresha ijambo ubwoko, kandi ubiravye neza Ikirundi mu bavuga Ikirundi, ijambo ubwoko ntushobora kurikoresha ryonyene, utegerezwa kuriha irindi jambo riryunganira kugira ngo rironke isiguro nyayo. No mu Gifaransa iyo uvuze variété, iyo uvuze sorte, ntushobora kuvuga ngo une sorte nk'uko uvuga une chaise. Mais c'est une sorte de quoi? No mu Kirundi uvuze ubwoko, vuga neza ubwoko bw'iki? Ni ubwoko bw'inka? Ni ubwoko bw'ibiterwa? Ni ubwoko bw'abantu? Ni iki? Ni gusigure neza. Rero aho twebwe dushira intango ya alienation iri ngaho kuri traduction. Naho mutangura gufata ahanyene muri mukaraba kuri Google, hariho benshi babigize mu biganiro twahora tukora, barabona yuko ijambo ethnie uko rifise insiguro mu Gifaransa kuri Google canke muri Larousse, ntushobora kuvuga ati umuhutu, umututsi, umutwa ni ethnie. Aha niho hava rero ukutumvikana na bamwe, iyo batanguye kuvuga ngo naka ngo arahakana ubwoko, nobuhakana gute canke buhakana gute ari ijambo ry'Ikirundi? Aho tutumvikanira ni insiguro yayo y'ubwoko. Ico ni cambere. Aha nituraza mu bijanye no kuvuga ngo harabapfuye uku nuku nuku, igituma bapfuye naho bituma abicwa muri iki gihugu, muri ibi bihugu vyacu naho muri aka karere, navyo nyene birafise insiguro, birafise histoire. Ivyo tuzobigaruka ariko ubu turiko turaraba neza cane cane insiguro y'aya ma identité yagize ibibazo, yadushize mu ngorane kurusha ibindi vyose, ko niyo twovuga ko ari contentieux principal, contradiction principale mu bibazo vyose muri aka karere dufise. Rero umaze gutahura neza iryo jambo ubwoko, udayishizemwo mauvaise foi, urashobora kubona ko hari ikintu cahindutse. Ico rero cahindutse nico twita alienation identitaire. Mu gitabo Nicolas Mayugi yanditse, narakigiriye résumé, murashobora kuyibona kuri itorero.org. Nabashaka iyo texte nabo nyene boyironka, harimo bamwe ngaha bamaze kuyisoma. Nicolas Mayugi yarerekanye yuko avuga idéologie du génocide, yarerekanye neza etape zitanu abakoroni bakoresheje kugira ngo abahora babana neza ahanini mu miryango yabo batangura kugira ibibazo ku yindi identité abazungu bahinyanyuye, bafatiye ku majambo abarundi bonyene, abanyarwanda bonyene bakoresha. Hari umubwire mu Kirundi uvuga ati umwami akubaza umuryango ntakubaza ico waraye uriye. Bisigura iki? Bisigura yuko
umuryango ni ukuvuga ubwoko nkomoko niyo identite niko karanga kari gafise ikibanza nyamukuru mu ma identite yose umuntu aba afise. N'ubu turavye mu maseremoni amwe y'abantu bazi vya kera, iyo nko kuja gukwa, gusaba irembo n'ibindi, iyo bagusabye kwidondora, widondora uvuga umuryango, aribwo bwoko nkomoko. Ndabisubiremo kugira ngo mutahure. Umuryango rero yari identite nkuru. Niyo umuntu agiye kwirahira, yirahira jewe mwana w'iki, w'ubwo bwoko nkomoko, umuryango. Umwana w'abanaka, umwana w'abenengwe, umwana w'abanyakarama, umwana w'abajiji, w'abashubi, ibyo byose nibyo byari bihari aho hambere. Twarabivuze mu kiganiro giheruka. Nuko hariho abaciye bafata iyindi nzira, baradutesha n'umwanya, ariko ntaco. Rero tumenye yuko aho hambere umuryango cyari ikintu gikomeye cyane. Ibijanye n'ubwoko bw'imibereho uko tubisigura, nuko aho hambere civilisation twarimwo yari civilisation de la vache et de la terre. Nukuvuga ubutunzi bw'abarundi, ubutunzi hanini muri Afrika nka yose muri ico kiringo, bwari ubutunzi bw'inka canke imirima. Nico gituma bayita civilisation de la vache et de la terre, inka n'imirima. Bigaca bizana rero itandukaniro mu butunzi. Iyo hari itandukaniro mu butunzi, habaho rero n'imigenderanire y'amarelation aja hagati y'abantu, na cane cane ku migenzo ibiri canke imigenderanire ibiri ikomeye yatuma haba itandukaniro ry'abarundi, ry'abanyarwanda ku bijanye n'ubutunzi. Ico bita mu Kirundi ubugererwa canke ubugabire, byari bihagaze kuri ayo marelation yari ahari muri ico gihe, muri iyo civilisation. Nk'uko ubu hari amarelation ahagaze ku butunzi bw'ubu muri iyi civilisation ya le capital twita les classes socio-économiques. Nibyo bitandukanya abantu muri iki gihe. Aho hambere nivyo rero byatandukanya abantu. Iyo civilisation yarabayeho imyaka myinshi muri Afrika. Twovuga yuko no muri mu ma-empire cyangwa amaroyaume tuzi ya kera, no muri Egypte tubivuge, hari civilisation agro-pastorale. Ayo marelation nka yose yarahari. Rero si ibintu bishasha, ni ibintu byizwe neza n'abahistorien n'abaeconomiste, berekana neza ibintu bihagaze ku butunzi muri ayo masivilisation yose. No bibutsa abasoma Bibiliya yuko nko kuri histoire ya Joseph, aho yatangura guhishurira indoto Farao, mwibuka aho havuga ikiringo c'imyaka 7 inka zidoshe, n'ikiringo c'imyaka 7 inka zinanutse.
kongera akavuga ikiringo c'imyaka 7 hari amarekolte menshi n'ikiringo c'imyaka 7 atari amarekolte. Ni ukuvuga yuko iyo civilisation nayo nyene yari agro-pastoral. Ibi abantu ntibakunda gushirako attention ku madetail ya mwamwe yavugwa, yofasha gusigura ahanini ivyo tubayemwo canke twabayemwo, abarundi n'abanyarwanda babayemwo muri iyo myaka iheruka, ata kibazo nyamukuru gihari. Tugiye no kuraba ibijanye n'intambara, ibijanye novuga ama competition au niveau des pouvoirs aho hambere, nta na rimwe mwumva ati abahutu n'abatutsi bagwanye bamaranye, oya. Ahubwo warumva yuko habaye ingwano hagati y'ingoma zimwe zimwe zatumye haba ingoma ziyagura kurusha izindi uko zamize izindi. Dufatira hanini ku Rwanda n'u Burundi, turazi neza yuko yaba mu Rwanda hatanguye ingoma yatsinze izindi, twovuga yuko ari ingoma y'Abanyiginya yatanguriye mu Rwanda rwa Gasabo. Mu Burundi nico kimwe. Dufashe muri histoire bavuga Ntwero, Soro na Jabwe, Ntare Rushatsi, iyo ngoma yaratevye iraguka iramira izindi, naho hategezwa kuba hari kumvikana hagati y'imiryango. Umuryango watewe ugasaba imfashanyo, ingoma yatewe igafasha imfashanyo ku y'ingoma ikomeye. Ahandi twarabivuze bikwiye, bikananirana, abantu bakaruhira kugaburamwo ingoma mo kabiri, Uburundi bugafata igipande, u Rwanda rugafata ibindi, canke Nkora igafata igipande, u Rwanda rugafata iyindi. Dufashe nka ingoma y'Abashambo, Inkororo, yahuriye kugaburamwo kubiri, igice cepfo kija mu Rwanda, icya ruguru kija muri Ankole biri mu Buganda. Ivyo nivyo bizwi muri akahise kacu kuvyerekeye ingwano, ukutumvikana n'ibindi. Rero aho abakoroni baziye ngaha, imbere y'uko ninjira muri aka karere kacu la région des Grands Lacs, basanzeho ingoma zifashe neza. Aba explorateur ba mbere nka witwa John Hanning Speke, ari we yatanguye théorie Hamite Bantu 1864-65. Murumva ko ari ni bya vuba. Rero iyo turiko turavuga ubwoko ubu, tumenye ko turiko turavuga Abahamite n'Ababantu. Iyo umuntu avuze ataratahura neza umutego twaguyemo, avuze ubwoko, ahanini abavuze ama description bagize kuri Hamite Bantu, ntabwo ari kuri Abahutu Abatutsi. Ariko ibi les caractéristiques physiques bafashe, c'est beaucoup plus ibyo babona ku Bahutu n'Abatutsi, ariko
les caractéristiques plus sociales, économiques ou d'intelligence n'ibindi babikuye kuri le racisme. Kuko kuri bo uko baje bashaka civiliser les Africains, nta munyafrika yogira civilisation, nta munyafrika yogira royaume yifashe neza, itunganywe neza, ntibishoboka. Niho rero havuye kubaka identité nshasha, atari ya identité ihagaze ku butunzi, ihagaze ku nkomoko y'imiryango, oya. Iyindi ihagaze ku nkomoko yo hanze. Uko difference bagiye kuzana ihagaze ku bintu bitatu bizotuma abarundi, abanyarwanda twaguye muri uyo mutego tuja mu complexe. Complexe atahari bwa mbere, kuko abo bwa mbere kuvuga wampaye inka, kuvuga wampaye isuka, nta kibazo cyari kihari. Ubu kurusha amatungo nibisanzwe, kuko nawe urazi yuko bitebuke ukoze neza, usabye neza ibwami, wararonka nawe ugatunganirwa. Pour l'ascension sociale, économique, yari ihari, tout comme la déchéance sociale ou économique yari ihari. Umuntu yaba yatunze agahanwa, akanyagwa, yarinda kusubira kuja gusaba itongo, gusaba inka n'ibindi. Uwangajwe yagiye mu yindi ngoma yarinda kuza gusubira nawe gusaba. Uwundi ari umuganwa, ari umutware, kugira ngo ashobore kubaho. Ivyo vyari bisanzwe. Ariko rero bazanye byo kuvuga ati civilisation ni abahamite bayizanye. Abahamite akaba ari Tutsi spécifiquement. Murumva ko ibibazo bitanguye gukomera. Ivyo yaba abaje ubwa mbere, aba explorateur, abakurikiye n'abamissionari baza basomye ivyo bitabo byanditswe, abarundi ivyo byose, abanyarwanda ivyo byose ntavyo bazi. Nukuri hano baza abakifise akangonongono kuri izi nsiguro, bambwire niba koko description dusanga kwa Hans Meyer, dusanga no mu bandi bashakashatsi baje nyuma, yuko izo description abami bacu bari babizi, abasokuru bacu bari babizi. Bo bari bazi ivyo babayemo muri rya civilisation yabo nyene, nta kindi. Ibyo bintu bije bizanye izindi siguro zigiye kudushira mu ngorane, kuko niyo identite yahora ari ya mbere, umuryango irahavuye. Naragerageje kuraba mu migani abarundi bafise, hari ibitabo, hari Rodegeme yavyanditse n'abandi bashakashatsi bavyanditse, kandi n'ukuri ni ibintu nibaza muri education baba bakwiye kugaruka ko. Imigani ni ikintu gikomeye.
ndaraba ku jambo umuryango hari imigani myinshi cyane, ariko ugiye kuraba ku ijambo ubuhutu mututsi ntabwo ari myinshi, nubona harabuye nk'umunani gutyo. Ariko ku muryango uvuze ati umuryango abumwe agatwisha umuryango n'ikindi ni imigani myinshi byerekana yuko icyari gikomeye muri icyo gihe abarundi bacigenga koko baragifuse, kica kiza ubwa kabiri no ku makarite d'identité coloniale iraboneka, baca bashira hejuru imbere Hamit Bantu, bo bakabishirako Hutututsi, ariko mu mitwe wabo ni Hamit Bantu. Twebwe mu mitwe wacu nivyo nahari iyo alienation nyene ni Hutututsi, ariko twabashizeko ivy'umuzungu yaje kutwigisha amadescription, haca haza rero yama complexe namye mvuga kare adusinzikaje pe. Ni naho umwami Haile Selassie muri 1963 bugurura Union Africaine, Organisation de l'Unité Africaine, yagize discours Bob Marley yasubiyemo mu rurimi rwiwe ingwano. Iki gihe cyose hazoba hari abibaza ko baruta abandi, complexe de supériorité, hakaba abandi bafise complexe d'infériorité, ingwano izokwama. Nivyo turimo, je suis désolé, nivyo turimo, kuko badushize muri compétition civilisationnelle. Ni bande bazanye civilisation? Ariko izi ngoma zo muri aka karere zose twame tuzivuga hamwe, twavuga iby'imiryango, ntabwo ari iz'abazungu. Abanamba n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyankore n'abaganda n'abanyoro n'abatoro n'abasukuma, abo bose bubatse izo ngoma ntibarunze kuvuga ati twe turabahamite, twe turiki. Nabo ngaha ni imiryango yabo yubatse. Ntibarize kuvuga ati tuvuye hari za Buraya tuje kubabwira civilisation. Ariko ivyo nivyo banditse, abatari bake muri twebwe, niba tutari twese, turavyemera. Bamwe bishiramwo rero complexe ko bari hafi y'abazungu, ko basa nabo. Araba navuga ko ari abayahudi, ibintu vyinshi. Mushaka rero gutahura ico twita alienation identitaire, ni ivyo. Aho ba France Fanon bavuga alienation identitaire, nabo bifata nk'uko muri peau noire masque blanc bifata yuko ari abazungu bafise uko barwa birabo. Naho ari alienation koko. Niyo ndwara nyamukuru dutegerezwa kumva, tugatahura ama tukayikira. Izo complexe rero zazanye vyinshi, ariko mbere yuko tugeraho tuja mu ngwano, tugaruke kuri za etape za Nicolas Mayuki. Etape ya mbere ni étude soi-disant historique, ethnologique
muri aka karere hanini, kuko n'ukuri nta handi byakozwe nk'uko byakozwe ngaha iwacu muri aka karere. Dufate kuri Hamid, aho John Speck yavyandika ubwa mbere, yavuye kuri théorie raciale bayikuye muri Bibiliya, abana ba Nowa. Abana ba Nowa bari batatu: Jafet, Sem, Ham. Abo batatu nibo bazanye aya maraso tuzi, ubwoko bw'abantu dufatiye ku rukoba. Abazungu ni Jafet, abaziatike batanguriye ku Barabu n'Abayahudi aribo les Semites, hama abirabure bavuye kuri Hamu. Mwese murazi ingene bavuze ati n'abirabure bavumwe. Ni ukuvuga ko rero Hamid avuye mu buzungu acitse umwirabure, aje kuvyara abirabure bose. Mu bisanzwe rero Hamid ari race noire. Ni ukuvuga ko abirabure bose iyo bava bakagera botegereza kwitwa Hamid, niba mwemera iyo teori raciale ivuye muri Bibiliya. None ndababaze abavyemera, ni kubera iki iyo Hamid yavuye mu birabure bose iciye iza muri aka karere gusa ikitwa ngo ni Abatutsi? None abo bagize ngo n'Ababantu sabirabure bo, ni kubera iki iyo teori ije kubatandukanya kandi ikomoka ahanini kuri Ham, abirabure bose bakomoka? Ubwo koko turashobora kugira des analyses critiques approfondies ku vyo badusaba ngo tumire? Aha abitwa ngo ni intellectuel, ni ukuri turakwiye kwikebuka, kuko ibintu biri clair. Kandi mumbabarire cyane, sinshobora kumva umuntu atabitahura uko biri, uko vyanditse, uko biri mu bitabo dusoma, ariko ntidushobore kubigirira critique approfondie. Ham akomoka muri Bibiliya, babarire si novuga ko ndavyemera, ariko barabitwemeje. Mugabo ugiye kuraba neza utangura kwibaza ibibazo, ni kubera iki ndavyemera kandi atari byo? Ham egal abirabure. Mu bisanzwe Hamid yoba abirabure bose n'Ababantu. Ni kubera iki bashitse ngaha baciye babwira ati oya, ni n'Abatutsi, ko nibo bazanye civilisation ngaha? Quelque chose ne va pas, s'il vous plaît. Iyo mpagarire cyane cyane kuri icyo, tugize a contre rebours, dufatire ku Mututsi, dusubire inyuma rero tugende kuri Hamid. Yoba ari we abirabure bose bakomokako?
ko ari abahamite da. Tuze turibaza ibibazo aprofondi kugira ngo tubone neza icyo ari cyo alienation identitaire. Ibinyoma bihari mu kutuzanira ibintu abacu ba kera batubatse batari banazi. Ayo materme yose n'abazungu bayahinga bakayadushirako tugaca tubyemera. Niho twatoye iryo jambo ubwomekano. Aha ndabasigurire rero neza mubone icyo ari cyo ubwomekano. Dufate kuri Bantu. Naho nyene mu nsiguro ya mbere ugiye mu bitabo usoma iyo classification Bantu iva muri classification y'indimi. C'est dans la linguistique africaine. Hari amafamiye atatu makuru. Amafamiye arabi afise des sous-familles n'ibindi. Les langues soudaniques, Afrique de l'Ouest, le Peul, le Malinké, le Serer, le Wolof, zirya zose c'est les langues soudaniques, le Hausa, etc. Les langues couchitiques, nord-est, c'est l'ancien égyptien, le Gez, Somalie, zozo c'est zimwe banazita afro-asiatique. Hakaba les langues bantou, qui est la plus grande partie de l'Afrique, puis l'Afrique du centre jusqu'en Afrique du Sud, est et ouest. Muri izo langues bantou, le Kinyarwanda Kirundi ou le Kirundi Kinyarwanda, muri classification linguistique ni ururimi rumwe kandi ni n'ururimi rumwe. Hakaba hari amazone rero, zone A, B, C, D, twebwe turi muri zone J. Abarundi, Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe. Tugiye muri aka karere, la région des Grands Lacs, ni une même famille. Ko mvuga la zone J. None abo bose bavuga ururimi rumwe no gushika muri Afrika y'Epfo, bose si les Bantu, kubera classification linguistique. Aliénation identitaire, kandi turaja muri aliénation tuvuze les langues exclusivement, ko mvuze nti mvuga ikirundi ndi umubantu, ntari abaca bakoma induru, teka kuntuka, ese ndi umubantu. Aho nturazi iyo classification yavuye, nta n'ugushaka kubimenya abishira mwoya. Umuzungu yaravuze, ni Bibiliya, ni Jenyeri. Gerageza gatoyi usome wumvirize, kuko no kuri Bantu aliénation identitaire iza kuza bayikuye muri classification linguistique bakayishira muri classification ethnique. Aha niho hacatangura ibibazo, bagaca rero bagabura des Hamites, des Bantu, naho nyene muri aka karere. Kuko nta handi muri Afrika, naho woja muri Afrique du Sud ou
la majorité des tribus ou des royaumes zari zihari, ce sont des royaumes agro-pastoraux. Fata abazulu. Iyo bakubwiye la lobola, ni ukuvuga inkwano, ni inka bagusaba. Ugende mu Botswana, Botswana. Niba hari abantu bakunda inka, borora inka, muri Afrika, Afrika y'Epfo, c'est bien le Botswana. Inka zifise akamaro kanini. Ugende mu Baherero muri Namibia. Nandi, Himba, abo bose ni aborozi b'inka. Ndebele muri Zimbabwe ni aborozi b'inka. Ariko kubera kudasoma, kubera kudakreuza, oya, ibyo si vyo namba. Ariko rero batugiriye iyo classification. Aliénation identitaire naho iri. Hutu égale Bantu, Tutsi égale Hamite. Nibwo rero ubwoko abantu benshi baca bavuga ethnie, reka tubivuga uko iri, ethnie Hamite, ethnie Bantu, pointre. Nivyo. Tureke kuvuga ko ari Tutsi, Hutu, kuko sivyo namba. Umuhutu waho hambere kuri Mwezi Gisaburi, kuri Ntare Rugamba, Umututsi kuri ico gihe, birafise insiguro zayo muri contexte yabo, muri filozofi yabo, mu mibano yabo, mu mibereho yabo. Naho bisa bisana n'ibi ndiko ndasigura byadushikiye. Aha turacari muri ya etape ya mbere kuri uko idéologie du génocide yaje. Batangura rero kuvyigisha mu mashure bazanye. Wa mwana w'imyaka 12, 13 agiye kwiga, avuye muri milieu éducatif, imwigisha les valeurs rundi, la culture rundi, agiye aho baza kumwigisha les Hamites, les Bantu. Aho bamwigisha imibereho y'Abarundi, yayibamwo, ariko agiye hariya bamuhaye ibindi. Tibarya burabaruta. Ikindi baduhaye en plus de complexe ni inkomoko. Inkomoko twavuze mu kiganiro giheruka yari inkomoko y'imiryango. Nta namwe nigeze mvuga inkomoko y'Umuhutu, y'Umututsi, y'Umutwa, kuko mu mbabarire ntayo natoye mu bushakashatsi mu Barundi, kandi nta niyo mbona, nta na histoire yayo yoba ihari. Ariko umbwiye umuryango wawe ndashobora kuvuga ati okay, wewe muri aka karere ukomoka aha n'aha n'aha n'aha. Muri aka karere umuryango wanyu warasanzaye kubera ingwano n'iki, muraha. Ibyo ndashobora kubivuga. Ariko umbwire ndi Umuhutu, nkomoka he? Oya, mbwira umuryango wawe ndakubwira. Ndi Umututsi, nkomoka he? Mbabarire cyane ntabyo nzi, mbwira umuryango wawe ndakubwira. Ariko ushaka ko nza kukubwira ibyo abazungu bakubwiye, aho nukuri mbabarire ntabyo nshobora. Kumba ndiko ndakubesha, mba ndiko ndabesha, mba ndiko
ndakomeza ibinyoma byatumye tuja muri racisme, tuja mu bwicanyi. namamaza nti abo bari muri ivyo dufasha mutubwire umwami wa nyuma w'abahutu aho abatutsi baza mu kinjana ca 10 na kangahe. umwami wa nyuma w'abatutsi mu gihe baza mu kinjana ca kingahe, mutubwire. abami b'abanyiginya, abami b'ababito, abami b'abahinda, yabo turabazi. umwami wa nyuma w'abenengwe numubabwira, umwami wa nyuma w'ababanda numubabwira, ariko ntimumbaze umwami wa nyuma w'abatutsi canke w'abahutu n'uw'abatwa. ntavyo nzi. ababizi ngaha muri iki kiganiro murabitubwira, hari abakeneye kumbure kubimenya. rero alienation identitaire iri ngaho. iyo shift yahabaye muri description, mu nkomoko no mu ma valeur bazanye, bayashyira kuri bamwe bayakura ku bandi. iyo etape ya mbere y'ama etude yazanye etape ya kabiri ariyo racisme, biri kumwe. niho habaye kandi mu bitabo bya mbere bandika race. hariho n'umuntu mu minsi yeze yabivuze ngo nous sommes des races. aho byiza hari tuzi ko mu nyandiko hari amarasi atatu. rero uzanye race ugiye kwa Hitler, les races aryennes, les races juives, les races pures, les races impures, ibyo byose bizana ama complexe de supériorité, d'infériorité n'ibindi. batushize muri différence d'origine. nk'ubu ufate mu gihugu c'abenengwe bungwe cyangwa igihugu c'ababanda, kubera bijya twavuze by'imibereho, abahutu n'abatutsi barabana, bamwe babana kuva kera, inka n'imirima ikibahuza. origine yabo bose, yari umuntu ariko arivuga amazina, arazi yakomoka, aho bose bakomoka hamwe. ibungwe harimo abahutu n'abatutsi, bose bakaba bitwa benengwe. ariko umuzungu abazaniye hamite bantu, yaha bikiye bihinduka. uwo mu bantu hutu n'uwo mu hamite tutsi baciye bagira origine zitandukanye. kandi mukavyemera da. hari umuntu akubwiye ati erega muva hafi cyane, ibungwe naho haruguru no gushika hari matongo hari ibungwe. aho ari kumwe rero mu bwinjana kangahe ntumbaze. oya, ava hehe? ava muri Egypte, ava muri Ethiopie, ubundi nawe sinzi namba ari muri Cameroon, namba ari kayo. bamwe bo basigaye bita ngo n'abazuluda, batazi yuko le royaume zulu est un royaume agro-pastoral, naho nyene bafise imiryango. murumva ivyo biriko birubakwa bikomeza racisme no hagati y'abantu bitwa ngo bakomoka
mu ntara mu ngoma imwe. None tubigumemo koko, tugume muri ubwo bujuru badushizemo? Aha umwe wese akwiye kwibaza gatoyi. Alienation rero iraho, ivyo batwubatse ko bakagerageza kubisigura. Icakurikiye ni iki? Icakurikiye ni segregation. Ko umuzungu naho yavyubatse, atanguye kuja muri administration y'ukuri, asanga hari ibyo yihenda ko atoshobora kubibandanya uko biri, aca rero aja mu kubigira vyo, établir les différences par la ségrégation. Yabigize ubwa mbere, etape ya mbere abantu batanditseko cane, kandi ariyo etape yari ikomeye. Naho nyene narasomye muri ico gitabo navuga ca Jean Pierre Chrétien, aho avyandika. Yari yabonye yuko le pouvoir y'umwami yari ihagaze cane cane ku miryango y'abanyamabanga. Iyo miryango nayo twarayivuze, uyisanga hanini mu bari bajejwe umuganuro, abari bajejwe amabanga y'ubwami, les codes ésotériques uko bivuga mu Gifaransa. Nabo ni imiryango izwi. Abajiji, abashubi bari bafise royaume yabo imbere yuko baja kuba abarundi. Abahanza, abo bose, hariho abandi banyamabanga bari mu miryango y'abaganwa, baba mu nda y'ingoma canke abatahira. Abo rero batari mu nda y'ingoma, y'ingoma ya Burunga, nibo batanguye gukura kugira ngo umwami bamwambure pe, bamwambure. Basigare bamwiziziye, cane cane abapadiri, aba ari bo baba abahanuzi babo. Ni naco gituma nk'umuganuro 1927 ari umupadiri yawuhezagiye. Kabanyamabanga bari babakuye, nimuhave ni ivy'abapagani vyo muriko muragira. Abanyamabanga rero barabakura. Mu Rwanda naho habaye ukugarariza ku bukoroni bwa Musinga. Yaragize akenge gatoya, abona ati abiru aribo abanyamabanga mu Rwanda bazohava badukurako. Aca aratanga itegeko ati nimubanyegeze, kuko nibo bari bafise amabanga y'igihugu, amateka y'igihugu. I Burundi niho sur le plan ya richesse yo kumenya kahise k'iwacu hari ibidusiga, kuko abanyamabanga babakuye kare, bataronse n'umwanya wo kubika ayo mabanga yabo. Abashakashatsi bagiye kubarondera, bamwe baramaze kugenda, abandi batanacibuka, kuko utakiri muri ayo mabanga ibintu biragusiga.
rero ivyo ni ibyago abarundi tutaramenya neza, kuko n'abafashije kumenya kahise basanze bari bazi koko akahise baragiye, barabirukanye, barapfuye, abana babo bakomoka ko nabo batagishobora kubimenya neza. Ibyo bamaze kubikora baciye baja muri administration. Abari basangiye babarera gato, abari bafise amabanga akomeye muri urwego rw'abanyamabanga twagereranije na pouvoir legislative, ko nibo bari bafise bwirizwa shingiro, amategeko yose. Harimwo abatwara intara. Muravye mu gitabo